Turabaramukije bakunzi bakumbizi TV. Uno munsi twagendeye umusore w'Imuramvya yitwa Cleri nico yikundiye. Uyo ariko arakora ibikorwa bitandukanye mu buryo bwo kwiteza imbere, aho twovuga nk'ibijanye n'uburimyi n'ubworozi. Reka tubereke bimwe mu byo asanzwe ariko arakora aho twamusanze ku kivi kugira ngo namwe mushobore kumwigira ko byinshi bitandukanye. Ego Cleri, uravuze ko usanzwe mu mashuri yawe yaba ya secondaire na ya kaminuza wakurikiranye ibijanye n'uburimyi n'ubworozi. None inyuma yo guheza amashuri yawe ya kaminuza waciye ubandanya ukora ubworozi bujanye n'ibitungwa byo mu bwoko bwa gute? Mvuga ko nataka gukora ubworozi bujanye n'ingurube. Ndabandanya mugabo ntibyagize ko maze yuko uyu muntu ataje amashuri atari kanini, mugabo nagiye ndatembera buke buke, ndabandanya kugeza n'ubu. Imwe misi yavuye rero naciye ni bipanye n'ubuhinga narabwiye ku bandi basanzwe babikora, nashoboye gutanga ubworozi bw'inkwavu kandi nabona yuko twateye imbere cyane kuko igitungwa cyo kigwira vuba kandi iyo gifashwe neza ndashaka kuvamo umusaruro ushimishije. Ego Cleri, ni izihe ntambamyi washoboye guhura nazo igihe wari utanguye gukora ubworozi bw'ingurube? Intambamyi hanini umuntu ahura nazo ni ivyerekeye ivyo dufungura, gusanga kenshi bizimvye kandi ugiye ku isoko ugasanga ugushije igitungwa cyawe ntibungutse menshi bivanye n'ivyo waba washizemo. Mugabo ubundi twavuga ko akayico kahari kubera yuko umuntu ashoboye kuronka isoko y'ahantu ushaka kugicururiza ku biro, komusa umuntu ashaka kuba ko habayeho akarorero akarusho paraporo ico gihe bwa yatanguye. Ego Cleri, ndafise kandi kabazo nshaka kukubaza. Ugwaruka rwinshi rwa kino gihe ruriga amashure rugaheza ndetse abashoboye kwiga kaminuza bakayiga, mbega ko hariho benshi usanga bafise ivyiyumviro byo kurindira akazi ku bandi, ni iyihe mpanuro washobora guha ubwo gwaruka? Icyo bashaka kubahanura nuko najekeje barenda ifisi biheza nibaza ntiyanye ndandoka akazi, bigatuma umuntu amabona munini atateka yumvira cyangwa akakora arindiriye gusa. Ariko maze kujijuka gukora amaboko mu mpuzu, nabonye yuko umuntu ashaka kwiteza imbere wenyine kandi kurinda kuzerinze kurondera akazi kuri leta, kuko bavye abasohoka ku mashuri atandukanye y'abasegondaire cyangwa kaminuza ni benshi cyane, leta ntiyoroha ubuzi bakwiye. Rero cyo bantu ni bapfe mu byo byumviro vya kera, bakora amaboko mu mpuzu, barabe ico boshaka gukora gishaka kubateza imbere, kandi ni buke buke utusanga umuntu yateye imbere bisumba kwicara. Murakoze cyane. Turabashimiye mwebwe mwakurikiranye Kumbizi TV, mwabonye yuko Cleri ariko arakora ibikorwa bishimishije. Hama nawe wadukurikiranye urashobora kumukenera kugira ngo agufashe kwitunganiriza imigambi yawe biciye mu burimyi n'ubworozi. Rero Cleri uwo mukenera yo murondera ku nimero za telefone zikurikira: 71 850 136. Murakoze cyane. Kandi tubasaba kutibagira kugira sabone mwebwe mwadukurikiranye mukurikirana ibiganiro bya Kumbizi TV. Aho ni mu gihe telefone yawe mu gifaransa, iri mu congereza urakanda handitse subscribe, hama ukagira na commentaire, utibagira no kubisangiza abandi kugira ngo igihe cyose dushizeho ikiganiro gishasha mukomeze kwibona no kwakira ubuhinga bushasha. Murakoze cyane.